Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibyo imaze iminsi ikora byo kugaragaza ubushotoranyi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari nko gutanga abagabo ku buryo umunsi hafashwe ikindi cyemezo cyo kubungabunga umutekano w'igihugu ntawe uzavuga ngo ntiyamenye impamvu. Leta y'u Rwanda kandi ikaba iminsi ishinja ubushotoranyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burimo kuba indege z'igisirikare cyayo zaravogereye ikirere cyarwo ubugira gatatu, ndetse ubuheruka hakaba harafashwe icyemezo cyo kuyirasaho n'ubushotoranyi bwaje bukurikira ubundi bwabaye muri 2022 ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarasaga ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Musanze mu Kinigi, ndetse nyuma yaho ibi bikaza gukurikirwa no gushimuta abasirikare babiri b'u Rwanda. Kuri ubu ubushotoranyi bwose guverinoma y'u Rwanda yagiye isohora amatangazo imenyesha umuryango mpuzamahanga ibiri kuba, ndetse kandi gasaba ko hakorwa iperereza. Ku itariki ya 24 Mutarama 2023 nibwo ingabo z'u Rwanda zafashe icyemezo cyo kurasa ku ndege y'intambara ya Kongo yari yavogereye ikirere cyarwo mu karere ka Rubavu. Mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru cyo kuri iki cyumweru tariki 29 Mutarama 2023, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko ibyo u Rwanda rwakoze ari nko gutanga abagabo ku buryo ubutaha nirufata icyemezo cyo kwihanura cyangwa se ikindi atazagira uvuga ngo ntiyabwiwe ibiri kuba. Ati ni byiza gutanga abagabo niba indege ije bwa mbere ikagwa i Rubavu ati kongera igahaguruka ati mwanabishyira mu itangazo ati bakabyemera, ati ubwa kabiri ikaza igasubirayo ati bakabihakana, ubwa gatatu ikaza bakayirasaho ikagenda ikangirika ati bikagaragara ko yangiritse, ati bagasohora itangazo bavuga ngo ntabwo yari yinjiye mu Rwanda, ati bagiye kubitangira ibimenyetso uyu munsi, ati tukaba rero tubitegereje, ati ni byiza ko noneho ati nihanurwa cyangwa se nihaba ubundi bushotoranya u Rwanda rukagira icyo rukora ntihazagire uvuga ngo ntabwo twari twababwiye. Ati ubwo u Rwanda rwarasaga ku ndege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rw'ubwirinzi. Umubano w'u Rwanda na Kongo ukaba warongeye kuzamo agatotsi ubwo muri M23 umutwe iki gihugu kivuga ko ushyigikirwa n'u Rwanda wuburaga imirwano. Uyu mutwe ukavuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyekongo bo mu burasirazuba, cyane cyane abavuga ikinyarwanda bakunze kubuzwa amahwemo. Muri iki kiganiro Alain Mukurarinda yavuze ko ibi birego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugereka ku Rwanda ari amahitamo y'abayobozi bayo nk'uburyo bwo kwihunza inshingano. Ati ariya na amahitamo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze yo kuvuga ngo ibi bintu byose mujye mubishyira ku Rwanda. Ati n'ikimenyimenyi ejo bundi Perezida Tshisekedi ari muri Senegal mu nama y'ubuhinzi yaravuze ashyiramo u Rwanda, arangije aravuga ati nagombaga kubivuga, ati babonye ko ambasaderi avuga ngo n'ingagi nibitera ati basigaye babyiba. Undi ati nge ntabwo ndi bwifoteze ari Perezida w'u Rwanda, kandi bamaranye iminsi igera kuri 3 mu cyumba cy'inama. Abajijwe n'umunyamakuru niba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kujya mu ntambara yeruye, Mukurarinda yagize ati intambara yande nande, ati dupfiki Kongo ifite abo irwana nabo ati b'abaturage bayo. Kuva u Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangira kurebana ayingwe, hagiye habaho imbaraga z'ubuhuza butandukanye, ariko abayobozi ba Kongo bagashinjwa kutubahiriza ibyabaga byaganiriwe kugeza naho Perezida Tshisekedi yanze kwitabira inama yagombaga kumuhuza n'uruhande rw'u Rwanda i Doha muri Qatar. Maramutse Fidele tura yahera mu karere ka Afrika k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugwi wa ONU uriyo kubungabunga amahoro n'umutekano MONUSCO uvuga ko mu buseruko bw'ico gihugu ivy'umutekano birushiriza kuyangara. ONU ivuga ko igisirikare ca Kongo FARDC cyatanye mu mitwe n'umuhari M23 mu manuko no mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara kicanga mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Habaye imigwano kandi muri Kishishe ku birometero 25 mu buraruko bushira uburengero bwa Rucuru ahakoreshejwe n'ibigwanisho biremereye cyane. ONU ivuga ko kugutana mu mitwe kubaye haheze iminsi ibiri M23 iteye ibirindiro by'igisirikare ca Kongo mu burengero bwa Rucuru, bituma abantu hafi 4,300 bata ingo zabo. Ejo kuwa gatatu MONUSCO yavuze kandi ko haturitse igisasu mu gisagara ca Beni, abasivile bashika kuri 18 barimwo n'abagore 13 barahakomerekera. Muri Afrika kandi ni muri Somalia abasirikare badasanzwe ba Leta z'Ubumwe za Amerika bishe umutegetsi mukuru muri Al-Shabaab n'abandi bagwanyi 10 bawo
hari mu buraruko bwa Somalia. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin yavuze ko ico gitero cabereye mu misozi catumbereye Bilal al-Sudani yafasha mu gutorokanya uburyo bw'amafaranga yo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Perezida Joe Biden mu ndwi iheze yaramenyeshejwe imyiteguro y'ico gitero cari kimaze amezi gitegurwa. Yatanze uburenganzira muri iyi ndwi abisabwe no mu mushikiranganje wiwe wo kwivuna abansi Austin hamwe n'umugaba w'ingabo za Amerika General Mark Milley nk'uko bivugwa n'abategetsi babiri bo muri leta ya Amerika. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwavuze ko atamusivile yahasize ubuzima canke ngo akomereke muri ico gitero. Nayo leta ya Somalia imenyesha ko yashimishijwe n'iyicwa ry'uwo mutegetsi muri Al-Shabaab. Muri Afrika kandi ni muri Tanzania umugambwe Chadema utavuga rumwe n'ubutegetsi muri iyi ndwi warakoze ikoraniro ryawo rya mbere inyuma y'imyaka 6 leta yarahagaritse amakoraniro nk'ayo y'imigambwe. Ariko naho biruko harabafise amakenga ko umugambwe CCM muri ku butegetsi ushobora kuzoza uranigira mu menshi abatavuga rumwe nawo. Basaba ko hoba bihindutse mu mategeko cyane yerekeye imigambwe n'amakoraniro ya politike. Umugambwe uharanira demokarasi n'iterambere uzwi nka Chadema wariginye iyo ngingo yo kureka amakoraniro. Leta yari yayifashe yitwaje ibibazo by'umutekano mu gihugu. Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze za Amerika abapolisi 5 barafashwe batabwa mu mvuto ejo kuwa kane bagirizwa kwica umwirabure mu kwezi kwa mbere muri leta ya Tennessee. Umushikiriza manza wo mu gisagara ca Memphis cyo muri yo leta nyene Steve Mulroy yavuze ko abo bapolisi bose babirabure bagirizwa ibyaha birimo kwica, gukubagura no gukomeretsa. Perezida Joe Biden yasabye ejo kuwa kane ko hoba amatohoza yimbitse kandi yihuta kuri urwo rufu. Abandi bapolisi bariko baratohozwa ko. Muri Amerika kandi umushikiranganje wa Amerika Anthony Blinken ajejwe imigenderanire n'andi makungu yaratangaje ejo kuwa kane urundi rukurikirane rw'ibihano ku bantu bafise aho bahuriye ni kompanyi y'Abarusiya ikora gisirikare ya Wagner. Barimwe umukuru wayo hamwe n'ayandi makompanyi bikorana bahowe kuba bari mu ntambara muri Ukraine no kwica abasivile. Blinken yavuze kandi ko ubushikiranganje arongoye bwafatiye ibihano abantu 3 ku ruhara bagize nk'abategetsi b'igisata c'amabohero mu Burusiya. Ico gisata cagirizwa gutororokanya abanyororo binjizwa muri uwo mugwi Wagner no kubarungika kugwana muri Ukraine. Hambavu y'ivyo uwo mushikiranganje yavuze ko ubushikiranganje bw'ubutunzi bwashize Wagner ku rutonde rw'imihari y'abicanyi mu bikorwa vyayo muri Afrika. Ku mugabane wa Buraya ubushikiranganje bw'Ubufaransa bw'imigenderanire n'andi makungu bwasabye ejo kuwa kane irekurwa rya Bernard Ferrand, umufaransa yamuka muri Irlande afungiwe muri Irani. Ubufaransa buvuga ko akitswe n'amagara kandi yimwe uburenganzira bwo kwivuza. Imigenderanire hagati y'Ubufaransa na Irani yaratitutse mu mezi aheze inyuma yaho Irani ifungiye abanyagihugu 7 babwo. Buvuga ko bafashwe atakibagira bigaca bisobanurwa ko ari nko kubanyuruza. Ferrand w'imyaka 64 umuhinga mu by'ubukerarugendo yafunzwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze igihe hari imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi muri Irani. Abadiplomate bavuze ko aheruka guhagarika yegeregere yari yaratanguye yo kwiyima ibifungurwa. Ibyo bituma acakikwa n'amagara. Mu myaka iheze igisirikare ca Irani carafashe abafise ubwenegihugu bubiri hamwe n'abanyamahanga baba muri ico gihugu ca Irani nka bose bagirizwa ivyaha byo gusuma urusaku hamwe no gutera umutekano muke mu gihugu. Urakoze Aloysi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Inama nshingamateka y'u Rwanda yasavye ko hashigwaho komisiyo idasanzwe yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo. Nyuma ya Geneva Convention, signatories bose bavuze yuko kwica buri gihugu azisignature zagitabara. Na n'uyu munsi nta gihugu twari twumva gitabara muri Kongo abatutsi. Uwo ni Depite Ruku rwa Byuma wo mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri teritware ya Masisi ngwano yabandanije ejo kwa kane umunsi wose. Mu Burundi abanyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana mu ntara ya Rutana ahazoca ibarabara ry'indarayi basaba kuronswa imizibuko vuba kugira bagure ahandi bazokwimukira. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inama nshingamateka y'u Rwanda yasavye ko habaho komisiyo idasanzwe yo kwiga ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo ikagira uruhara rwo gusobanurira amahanga ivy'ico kibazo. Byari mu kiganiro umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahaye abagize inama nshingamateka abasobanurira uko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo gihagaze. Asumta Kaboyi adufite ibindi kuri iyi nkuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuriye abadepite ko umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje kuzamba. Minisitiri Biruta yavuze ko guverinoma ya Kongo ikomeje kwanga kubahiriza ibiteganywa n'amasezerano agamije gushyira iherezo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwayo yabaye mu bihe bitandukanye. Minisitiri Biruta yagarutse cyane ku bikorwa u Rwanda rwise ubushotoranyi bwa Kongo ibishaka kwinjiza u Rwanda mu mirwano ibera ku butaka bwayo. Bamwe mu badepite bagiriye guverinoma inama. Uyu ni Depite John Ruku rwa Byoma. Nyuma ya Geneva Convention, signatories bose bavuze yuko kwica buri gihugu azisignature zagitabara. Na n'uyu munsi nta gihugu twari twumva gitabara muri Kongo abatutsi. U Rwanda ni signatory